But Niyongabo of Burundi is going to take their first ever gold medal in the Olympic Games. Niyongabo wins, Bitok is second. Third place was Balami, fourth was Bauman. Amazina yawe? Nitwa Venuste Niyongabo. Uvukiye hehe ryari? Navutse itariki 9 z'ukwezi kwa 12 1973 ivugizo ku musozi wa Irabire. Wizehe iki? Amashuri mato mato nayatanguriye imakyazo muri komine ya Vugizo. Amashuri yisumbuye nayize imakamba gushika mu w'icumi, hanyuma kuva mu w'icumi na rimwe gushika mu w'icumi na kabiri nize kuri esta comptabilité, hanyuma ngenda i Buraya muri 1993 aho nabandarije amashuri yanje muri education physique. Urafise umuryango ungana iki? Mfise abana batatu n'umugore umwe. Wimviriye gute ko ubunonotsi bugira umwuga? Sinigeze mbona yuko ubunonotsi buzovamo umwuga, nabikoze ndiko ndaryoherwa hamwe n'abandi banyeshuri twigana ku ishuri, hanyuma ndagwara rheumatisme igihe naheza amashuri mato mato. Umuganga yamvura acambwira ati ico kwiye kugira ni icahe no kugira sport. Jewe nagize sport ndiko ndondera kugwanya rheumatisme, hanyuma mu nyuma bivamwo umwuga. Washitse mu Butaliyano gute? Mu Butaliyano bantoye amaze kugira ama competition amwe yabaye mu bihugu byo muri Afrika, Cote d'Ivoire. Hanyuma naragiye muri 1991 nagiye muri mahiganwa yari muri Egypte yahuza Afrika yose no mu nkino zose. Hanyuma muri 1992 ngenda i Seoul mu ma competition yarahuza abana bafise imyaka 20. Ntahana umudari wa kabiri ari bitarja mujumbu. Niho rero naca ntogwa n'abantu bari mu Butaliyano cyangwa mu Butaliyano 1993. Mu gihe canyu hari ubufasha wari ufise? Ego cyane, igihe nigi makamba, igihe naheza amashuri makuru ya mu 10 naje ngaha i Bujumbura kuko hariho club ya Burundi yafasha abatlete. Lukeni ya Dorfe niwe yantumye ko ngaho kugira nze kwitegurira hamwe n'abandi. Ibyo rero byafashije yuko umugwi wa Burundi wateje imbere abatlete nka jewe bashitse mu ma competition makomeye cyane. Muri kariyere yawe ufise imidari ngahe? Kiretse amahokoro nationale maze kugira mu distance menshi, ndafise umudari natsindiye muri 1992 muri Korea y'Epfo. Ndafise umudari wa 1995 natsindiye muri Swede kuri 1500 metres. Ndafise umudari w'inzahabu natsindiye i Atlanta muri Amerika mu gihe hari inkino z'isi zose zitwa Jeux Olympiques. Ikibanza kibi wagize? Ikibanza kibi nagize muri kariyere yacu ni muri 1988 imakamba gihe natangura kuja muri atletisme nabaye wa nyuma ku metero 800. Ikindi kibanza kibi nagize nari mu Bugiriki mu gihe nariko ndaheza kariyere yanje. Sinavyibuka mugabo nibaza ko nabaye nka gatandatu. Ivyo nivyo nibuka yuko nta bitangendeye neza cyane. Ushitse muri Jeux Olympiques uravye abanyamerika ntibaguteye ubwoba? Igihe naje muri Atlanta murazi yuko jewe na atlete akomeye cyane ku 1500 nari mu batlete batatu bashobora kuronka umudari ku 1500, ariko natoye 5000 kuko niho nabona nari uburyo bunini bwo kuronka umudari w'inzahabu. Rero nta banyamerika bantera ubwoba. Muribuka yuko ku iyo distance y'5000 ababikomeyemwo n'abatlete bo muri Kenya n'abatlete bo muri Ethiopia.
hanyuma jewe nabaye mu atlete yabaciyemwo gushika n'ubu bakikugura rero abanyamerika nta barimo badutera ubwoba. wakoresheje ubuhe buhinga kugira ngo benurire? Nibigoye kandi biroroshe. Ni iyo turi mu mahiganwa nk'ayo tuba tuzi abo twirukana, tuba tuzi ibice bakomeyemwo, tuba tuzi ibice badakomeyemwo. Rero nanje ikindi naco no gukora umuatlete kugira utsinde inkino z'isi yose nka Jeux Olympique, ubuzi aho ukomeye, ubuzi naho udakomeye. Jewe aho nari nkomeye kuri vitesse ya nyuma niyo nabatsindiye ko kuko muribuka igihe niruka imetero amajana 4 za nyuma mu 2005 niruse amasegonda 58 gushika n'ubu ni batete bake kwisi bashobora kwiruka imetero amajana 4 bariko baraheza 5000 bagashobora kwiruka uwo mwanya wa amasegonda 58. Woba wibuka ibigumbagumba wagize ubaye wa mbere? Ico nibuka nuko gutsindira umudari mu nkino zihuza isi yose mu imbere ya 80,000 hanyuma twibagiye abantu amateleviziyo yose ariko araturaba, ugatsindira umudari nk'ujya natsindiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gitunze cyane turavye igihugu cacu ngene cyari gikenye. Ico cerekana yuko ni intambwe ikomeye mu atlete aserukira mu makungu. Rero narumvise basinde ko bavyita ibinya hamwe uri ngaho heruti ibintu nabigize gute ni ikindi nibuka nuko mwibuke yuko indirimbo y'igihugu ivugirizwa watsinze, nta wundi avugirizwa indirimbo atatsinze. Gutsinda no kuvuga ikibanza ca mbere. Igihe rero imbere y'abantu bose amakungu ukumva ururimbo rw'igihugu ruriko rakuvugirizwa ni ikintu kinini cyane utazi yuko ushobora gutwenga no kushobora kurira. Ico utazokwibagira muri Jeux Olympiques ya Atlanta? Ico ntazokwibagira muri Jeux Olympiques za Atlanta nuko navuye kuri distance, kuri discipline nakunda cyane yari 1500 nkaja ku 5000 hanyuma nkazana umudari w'inzahabu. Byabaye ubwa nyuma nirutse 5000 5,500 kandi sinabisubiyeko kuko nagomba guheza kariyere yanje atanu umuntu numwe ansize kwico bw'iyo distance. Uvuye gutsindira umudari w'inzahabu i Burundi wakiriwe gute? Murazi narakiranywe n'iteka cyane igihe natanga mu Burundi. Ikintu nibuka nuko byabaye ubwa mbere nagiye mu modoka imwe n'umukuru w'igihugu, nawe nyene acambwira ati nta muntu numwe yari bwashire mu modoka yiwe. Ico ni kintu nibuka, nibaza yuko bidashikira bose kujana mu modoka imwe n'umukuru w'igihugu. Nibaza yuko ryabaye iteka kuri jewe, ryabaye iteka kugwaruka gwambona kubona ntari mu Président mugabo nkabanjanye no mu Président mu modoka yiwe. Washitse muri Nike gute? Ujejwe iki? Washitse gute muri Nike? Nibaza yuko naho nyene abakeneye kuhakora ni benshi. Nububango bw'umuntu, nubumenyi bw'umuntu, ni intwaro y'umuntu. Ico nico canshikanye muri Nike. Ndahamaze imyaka 16. Akazi kose bampaye nibaza ko nagakoze neza gushika no barashima. Muri Nike ubu jewe njejwe kuva na kera najejwe kurondera abatlete bahawe n'Imana mu bintu biraba ibintu by'inkino. Narakoreye Nike Italy, narakoreye Nike Espagne, narakoreye Nike y'Ubufaransa. Ubu hirya y'ejo nzojejwa abantu bakina umupira w'amaguru. Rero ibyateze ndabivuyemo, ubu nzoza gukurikirana abantu bakina umupira w'amaguru. Mu muryango wawe hari watoranye kwiruka? Umuryango wanje nta numwe yatoranye umwuga wo kwiruka, bose barabigerageje ariko ntivyabakundiye. Bakunze kwiga gushika ubu umuryango ndacari jenyene nkuko ndacari jenyene ndise umudari w'inzahabu ku Burundi. Umunonotsi ubona mu Burundi yokora ivyo wakoze? Umunonotsi mbona kandi binshimije cyane n'umwigeme Francine Niyonsaba yaje haciye imyaka myinshi atamu atlete yari nyuma yanje.
hanyuma mu 2012 twahuriye mu Bwongereza ari mu nkino z'isi yose Jeux Olympiques ndibuka ko namushimiye cyane ndamubwira nti ndashimishijwe no kubona haje umwigeme ansubirira rero gushika ubu nibaza ko tufite Francine nta wundi mu atlete mbona ari nyuma azoshobora gukora ibyo twakoze. Kuba umushampion olympique hari icyo bikumariye? Neza cyane kuba umushampion olympique ni ikintu kinini kiraguhindura ingene ubaho, kiraguhindura ingene wibeshaho, kiraguhindura ingena umenye mu makungu. Uno munsi imbere yanyu imbere y'imyaka 25 naratsinze inkino z'isi yose nibaza yaba ntatsinze yuko ntaba ningahe imbere yawo kugira tube turiko turaganira. Ico wicuza muri carrière yawe? No, ico ni kibazo ciza cyane. Simvuga yuko natsinze, jewe natsinze Jeux Olympiques mfise imyaka 22. Nibaza ko nirutse, nibaza ko nihuse. Iyo ndonka abari kumfasha bakaronka kuko nahagaritswe n'amablessure naronse hanyuma nibaza ko ico cyane ntashobora kuja mu Jeux Olympiques 2 cyangwa 3 mugabo ndavye imyaka natsinzemo Jeux Olympiques yabana mfise ubushobozi bufiswe n'abataliyano n'abafaransa cyangwa abanyamerika ndibaza yuko banaronse ubuhigwe bwo kuja muri Jeux Olympiques 3 kandi nkazitsinda. Ico kumbura mu Burundi? Ico nkumbura mu Burundi ni ingene abarundi babayeho, ni ingene abarundi bafashanya, ni ingene igihugu cacu atabukanye burimwo hama imisi yose arakayaga hari izuba hanyuma n'ibifungurwa by'u Burundi ivyamwa by'u Burundi nibaza yuko ari abantu bake babifise mu makungu. Nk'ubwo guha ubushobozi uhindura iki muri sport y'u Burundi? Yaba ntwara sport mu Burundi icambere nokora noha agaciro abamenyereza kuko abamenyereza n'abarezi abamenyereza nibo bazi ngene bategura umu atlete rero ico ni ikintu cyambere no hindura. Icya kabiri nogira sinira bayita calendrier nogira calendrier kugira ngo uwitegura wese yitegure azi amahiganwa azojamo. Ikino hindura nogira amahiganwa make mugabo meza kugira ngo abatlete baronke ngene bitegura. Ibaza ikibazo yishure. Biko ndaciyumvira. Okay. Ikibazo no kwibaza novuga nti ni kubera iki iyo umuntu ariko arakora ikintu cyose cyose atabona aho yonona hanyuma akarondera ngene yohakosora kugira ngo ikosa ryabaye ntiresubire kuba kugira ngo dutegura akazoza keza mu bikorwa byacu dukora kugira niyishure bimbaye ko nkabona nagize ikosa nosubiza intambwe inyuma nkitegura nkiyoroganiza utuma ko abantu bampa impanuro nziza kuko kugira umuntu atware kugira ngo umuntu abe indongozi nziza nuko abafise abo bakorana beza uko niko nobikwiye no bigenza.